Koko Perezida Evariste Ndayishimiye ariteguriye gutera igihugu cy'u Rwanda. Ni iki kiriko kiratuma Perezida Evariste Ndayishimiye agumya ashora abana b'u Burundi mu ntambara? Biboneka neza ko ari n'intambara badashobora gutsinda, mu gihe naho bari muri Kongo bari guhura n'ingorane zikomeye cyane, aho abasoda b'u Burundi bari kwicwa umusubirizo. Amakuru adushikira akaba avuga ko abasoda bashika ku bihumbi 2 n'abarenga bamaze kugwa ku rugamba muri Kongo, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo bikaba bitamuraba. Icyamuraba akaba ari ukwikorera amafaranga nk'uko nyine amaze iminsi aronka agatubutse muri diri ya Kinyana Gisekedi yo kumwohereza abasoda b'u Burundi bakicirwa muri Kongo, amaze nawe akironkera amadolari. Na makuru ahambaye cyane tubazaniye araba n'umutekano, aho ibintu bitoroshe na gatoya hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yamaze gukoranya abajenerali nka bose biganjemo abarwanye muri CNDD-FDD, akabaha itegeko ryo gutoranya abasoda bakomakomeye ndetse n'ibigwanisho bikomakomeye, amaze bagatera u Rwanda. Ariko akaba yabwiye abajenerali ko intumbero nyamukuru bafise ariyo kujya guhindura ubutegetsi mu Rwanda, amaze bagahabwa abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 barongowe na Godefroid Niyombare ubarizwa ku butaka bw'u Rwanda nk'uko nyine bivugwa na leta ya Gitega. Ariko bikabizwi neza ko abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bari mu bihugu bitandukanye, yaba ibihugu bya Afurika, yaba ibya Buraya, yaba Amerika. Ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko leta ya Gitega igumya itunga urutoki leta y'u Rwanda nkaho ariyo ibitse abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bonyine. N'intambara ikomeye cyane ishobora guhuza igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda, ariko benshi babona ko u Burundi budashobora kwitsinda kubera abasoda benshi bamaze gutakariza muri Kongo. Ariko bitari n'ibyo, benshi bakavuga ko igisoda cy'u Rwanda RDF ari igisoda gihambaye cyane kandi ari igisoda kimenyereye intambara, kandi akaba ari igisoda gifise imyimenyerezo ndetse n'ibigwanisho bikomakomeye. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko leta ya Gitega yakisubiraho ku ngingo iriko irafata yo gutera leta ya Kigali, kuko bizwi neza ko abasoda b'u Burundi bashobora kuhapfira ku bwinshi, kuko ingabo z'u Rwanda RDF zivuga ko igihe cyose hagira uwagerageza kurenga imbibi z'u Rwanda nta kubabarira, zamukorera ikintu kibi cyane ku buryo adashobora no gusubira ku butaka bwiwe, nk'uko n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame mu minsi iheze yavuze ko umuntu wese uzagerageza kurenga imbibi z'u Rwanda azahura n'ingorane zikomeye cyane. Ni amakuru ahambaye cyane twabateguriye arabana n'umutekano, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gutumiza abajenerali bakomeye cyane biganjemo nyine abarwanye muri CNDD, akaba yamaze kubaha itegeko rikomeye cyane ryo gutera igihugu cy'u Rwanda, amaze bakazana Godefroid Niyombare. Godefroid Niyombare akaba ari umujenerali utinyitse cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko ni umujenerali urinda ku rugero rutarigera rubaho, kandi akaba ari umujenerali wanga akarenganyo nk'uko nyine yaragiye kubigenza mu mwaka wa 2015, aho yaragiye gutabara abarundi abakijije ubutegetsi bubi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza. Ariko bikanga, benshi mu bategetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi barafise ubwoba bukomeye cyane, baravuga ko akarenganyo bariko barakorera abarundi Godefroid Niyombare aho ari hose akabona, kandi ko umwanya n'umwanya ashobora gutabara abarundi. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafatikanije kurongora igihugu cy'u Burundi bafise ubwoba bukomeye cyane, kugeza naho bagiye kwishora mu ntambara bizwi neza ko badashobora gutsinda, kugira ngo barabe ko babona Godefroid Niyombare. Ariko benshi bakabona ko ari ibintu bitazigera biborohera, kandi ko ari ibintu bikomeye bishobora gusiga bisambuye igihugu aho kucyubaka, aho benshi mu banyepolitike batandukanye basaba Perezida Evariste Ndayishimiye guhuza abana b'u Burundi aho kugira ngo abashore mu ntambara, amaze agafata abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bakagarukanwa mu gihugu bagasubizwa iteka bahoranye, aho kugira ngo babahige ngo babahe amasomo cyangwa se babagandagure nk'uko nyine biriko biragenda muri no minsi, aho ubutegetsi bwa Gitega buri gukora ubushoboka byose kugira ngo uhige umurundi wese ari hanze y'igihugu atavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse n'umurundi uri mu gihugu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD. Ubutegetsi bumaze imyaka myinshi bupfukamye mu nda abanyagihugu, ariko benshi bakavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwo bwaje ari ubutegetsi bubi cyane, ubutegetsi butanenzwe umunyagihugu, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kubivuga imbere y'abanyagihugu aho yari ariko arasozera umwaka wa 2023, aho yavuze ko ibibazo by'abanyagihugu bitamura
bitamuraba kuko we ibyiwe aba yabikemuye. Ijambo ryababaje abarundi batari bake, benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ahuruduka mu mvugo akunze gukoresha, aho benshi bavuga ko kenshi na kenshi akoresha imvugo nka ziriya yaborewe kuko muri no minsi ari kunywa amashampanye menshi cyane, bigatuma ahuruduka akavuga imvugo zitagakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu, kugeza naho umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe akomokamo, uremesha ikiyago witandukanya n'ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu bitamenyerewe mu gihugu cy'u Burundi, aho umukuru w'igihugu avuga ijambo bwacya akavuguruzwa n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, ibitarigeze bibaho na gatoya mu mateka y'u Burundi, ariko muri no minsi biriko birabaho, kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye avuga ijambo leta yiwe ikamwihakana, ikavuga ko ataho ihuriye n'ibyo n'ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu, nk'uko byagenze mu minsi iheze, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yavuga ijambo rikomeye cyane ari mu gihugu cya Kongo, aho yavuze ko agiye gufasha urwaruka rw'u Rwanda gukuraho ubutegetsi bubi buri mu Rwanda burongojwe imbere na Generali Paul Kagame, ariko akaba ari ibintu byababaje abarundi, abanyarwanda, kandi na leta y'u Burundi igahita isohora itangazo gitandukanya n'umukuru w'igihugu. Ibintu byose nyine bikerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho ari we aramuswa igihugu cy'u Burundi, ariko amaramaza abategetsi nka bose bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi ko igihe kigeze kugira ngo asezererwe ku butegetsi kubera ukuntu amaze kumarira abana b'u Burundi mu ntambara ya Kongo, aho ubu ngubu abasoda bashika ibihumbi 2 bamaze kwicirwa muri Kongo. Abasoda harimwo abakuru, abatoya, ndetse n'abandi bakaba ariko baratoroka igisoda bakajya kwifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho ibarizwa ku butaka bwa Kongo, harimo na Red Tabara, kandi akaba ari imitwe nayo ivuga ko igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo itabare igihugu, aho imaze iminsi ikora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, naho Perezida Evariste Ndayishimiye we abandanya kwagiriza u Rwanda ko ari rwo ruha indaro Red Tabara, kandi akavuga ko Red Tabara irongowe n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, mu gihe bizwi neza ko Red Tabara yavutse mu mwaka wa 2011, kandi urongoye abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 akaba ari Godefroid Niyombare. Icyo gihe akaba ari we wari utwaye ingabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yaho akanazezwa iperereza mu gihugu hagati. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu byose avuga apfa guhuruduka, akavuga ibintu bidafite aho bihuriye. Ni amakuru ahambaye cyane twabateguriye, arabana n'integuro ihari ndetse n'itegeko Perezida Evariste Ndayishimiye ahejeje gutanga ryo gutera u Rwanda kugira ngo bajye kuzana Godefroid Niyombare, umujenerali urinda kandi umujenerali utinya wanga akarenganyo. Akaba ariyo mpamvu benshi mu bategetsi bavuga ko igihe Niyombare azaba akiri ku butaka bw'u Rwanda batazigira babona amahoro, kuko umwanya n'umwanya arashobora gutabara abarundi. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wowe ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira kuri iyo nkuru irebana n'igitero gikomeye cyane leta y'u Burundi igiye kugaba kuri leta ya Kigali, amakuru yacu tubanze tuyatangurire kuri no nkuru iriko iravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho imbonerakure zashizwe zikabona amabi y'ubutegetsi zimaze imyaka myinshi zikorera, kugeza naho imbonerakure zitacyumvira abategetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kugeza naho babategeka kujya muri Kongo bakanga kujyayo, ahubwo bakemera kuza gupfungirwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho kugira ngo bajye kwicwa kimwe na bagenzi babo muri Kongo. Mu Burundi imbonerakure mu ntara y'Ibitoki zasembye zanga koherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru muri Kongo kurwana na M23, kuko zizi neza ko atanumwe wazagaruka mu gihe abasoda b'u Burundi bashiriye ku rugamba muri Kongo. Mu Burundi haravugwa ifungwa ry'abasirikare bazira kwanga koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana na M23. Ibyo gufunga abasirikare b'u Burundi byongeye kuvugwa ku wa mbere w'iki cyumweru turimo, aho byavuzwe ko hari imbonerakure n'abasirikare bafungiwe mu ntara y'Ibitoki mu gihugu cy'u Burundi, aho nyine bazira ko banze kujya kurwana na M23, kuko babona neza ko n'abagiye batazigera bagaruka, kuko M23 iri kubica itababariye.
Inkuru yatangajwe n'ikinyamakuru c'u Burundi cyitwa SOS Media Burundi cavuze ko hari imbonerakure z'u Burundi n'abasirikare barenga 200 bapfungiwe mu ntara ya Cibitoki mu gihugu c'u Burundi bazize ko banze koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugwanya M23. Iki kinyamakuru kivuga ko abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure kuba batangiye kugumukana ubuyobozi bw'ingabo z'u Burundi bakanga koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugwana M23 bisigura ko bamaze guhumuka no gusobanukirwa neza ubutegetsi bubi bamaze imyaka myinshi bakorera. SOS Media Burundi ikomeza ivuga ko hari abandi basirikare b'u Burundi bafise ipeti rya kapiteni na majoro bamaze gutoroka igisirikare cyabo kubera bategekwa kuja muri Kongo kugwana na M23 mu gihe babona neza ko bagenzi babo bagiyeyo bariko barapfirayo abandi bagafatwa mpiri ndetse leta yabo igahita ibihakana ako kanya. Akaba ariyo mpamvu abasoda benshi harimo n'abasoda bakuru abamajoro n'abakapiteni bariko baraheba igisoda bakajya kwifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko hari imbonerakure yo muri komine Buganda mu ntara Cibitoki yatanze amakuru yemeza ko ubuyobozi bw'imbonerakure zo muri ibyo bice zakoze inama zemeranya ko zitazigera zemerera leta yabo koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana na M23. Ariko nanone leta ya Gitega irohereza abasirikare babo umunsi ku munsi kugwana mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gihugu ca Kongo. Mu nkuru yatanzwe na Pacifique Ninahazwe ukora mu ishirahamwe ritabariza abarundi bari mu kaga yavuze ko igihugu cyabo cyategetse ingabo z'u Burundi zibarizwa muri Kivu y'Amajyepfo mu gihugu ca Kongo kuva muri ibyo bice bakajya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugwana na M23. Kuri ubu avuga ko abari mu nzira berekeza muri Kivu ya ruguru aho bagiye kurwana na M23 mu gihe abari bahari M23 imaze kubamara ibica. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko abapfa batamuraba, ikimuraba ari ukwikorera amafaranga, ari ukwicira amafaranga. Ibi bibaye mu gihe u Burundi bukomeje gutakaza ingabo nyinshi mu ntambara ihanganishije leta ya Kinshasa na M23. Amakuru yizewe we tumaze kuronga avuga ko abasoda b'u Burundi bamaze gutakarira mu ntambara ya Kongo bashika mu bihumbi 2 ndetse n'abarenga abandi benshi bakaba bamaze gutoroka igisoda. Benshi bakavuga ko batagumya kwicwa kandi babona neza ko ataco bazira ku nyungu z'umuntu umwe gusa ari we Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo biruko mu gihe mu gihugu c'u Burundi naho ibintu bitoroshe na gatoya kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ahejeje gutanga amategeko akomeye cyane yo gutera u Rwanda, akaba yamaje kugeza abasoda benshi cyane n'ibigwanisho bikomakomeye ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda kubera ko yizeye neza ko intera hamwe abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994 bazahita baza kumutabara, kandi akaba yizeye n'umusada uzaturuka muri Kongo aho abasoda ba Kongo bazahita baza kwifatanya n'abasoda b'u Burundi amaze bagahindura ubutegetsi mu Rwanda. Ibishobora kubata kuw'amazi kandi bidashoboka na gatoya kuko igihugu c'u Rwanda kirapanze, ni igihugu gifise indongozi zizi icyo ari cyo, ni igihugu gifise igisoda gihambaye cyane, kandi ni igihugu gishizwe neza ko kitaterwa ngo gipfe gutsindwa kuko ntawabihirahira n'uwabihirahira ntiyasubira inyuma. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi bavuga ko aho kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye agumye yicisha abana b'u Burundi bapfuma bamufata agapfungwa agasanga Generali Alengiyome Bunyoni Igitega kuko amabi amaze gukora arasumba kure ayo Generali Alengiyome Bunyoni yakoze. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko ikibanza Generali Alengiyome Bunyoni arimo cyari gikwiriye kuba kirimo Perezida Evariste Ndayishimiye kuko niwe uri guhemukira abarundi ku rugero rutarigera rubaho, kandi benshi bakavuga ko ibi bintu bibandanije gutya bishobora gusambura igihugu c'u Burundi. Ariko benshi bakavuga ko igihugu cyamaze gusambuka ku rugero rutarigera rubaho, aho ubu ngubu igisoda atamwizero kigifise, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yasambuye igisoda kandi yahemukiye igisoda ku buryo bukomeye cyane. Ni amakuru aba ariko aravugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndetse n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arategura ku Rwanda, aho benshi bavuga ko iki gitero agiye kugaba ku Rwanda gishobora gusiga gisambuye ubutegetsi bwiwe, kandi ko igihe azaba atanze itegeko rya nyuma ryo gutera u Rwanda
ari nabwo azaba asinye ikete rimukura mu mabanga yo kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi, aho azahita yerekeza Igitega gupfungirwa hamwe na General Alain Guillaume Bunyoni. Nta makuru tuba turiko turabatohoreza kuri no mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka handi. Wewe ubusabwa nta cini no gukanda kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.